Bakundwa b'Imana, bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Amahoro ya Kristo muzima nabane namwe. Kaze tuzirikane ijambo ry'Imana Ecclesia iturikaniriza kuri uyu wa gatatu wo mu ndwi ya kane igihe ca Pasika. Mu gisomwa ca mbere baratwereka ingene mutima mweranda arungika Paulo na Baranaba kwigisha inkuru nziza mu Bagreki. Mu nkuru nziza naho Yesu atubwira ko ari we muco warungitswe n'Imana ngo aduhishurire se wiwe. Uwumwemeye rero aba yemeye Mana Data. Ivyo bisomwa tubisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa igabane ca 12 umurongo wa 24 gushika ku igabane ca 13 umurongo wa 5. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni izaburi ya 66. Inkuru nziza nayo twayishikirijwe na Yohani Mweranda igabane ca 12 umurongo wa 44 gushika ku wa 50. Kaze dutega amatwi umukama atuyagire. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa, ijambo ry'Imana riboneraho gusagarara no gukwira hose ngo bamare kurangiza umurimo wabo. Baranaba na Sawuli bava Yerusalemu bahitana Yohani ari we bita kandi Mariko. Mu Eklezia yo muri Antiokia harimwo abahanuzi n'abigisha nka Baranaba na Simeo ari we yitwa Niger, Lusiyo wo muri Sirene, Manahene yari yarerewe hamwe n'umwami Herodi na Sawuli. Mu gihe bariko barashemeza icese umukama bagira ko bisonzesha, mutima mutagatifu ababwira ati ncagurira Sawuli na Baranaba ndi n'igikorwa nabateguriye. Buno nyene babanje kwisonzesha no gusenga babagaranzurira ko ibiganza, barabareka baragenda. Sawuli na Baranaba barungitswe na mutima mutagatifu we nyene baramanuka i Seleusiya bavaho baja i Chypre. Bashitse i Samariya bamenyesha ijambo ry'Imana mu masinagoga y'Abayahudi. Iryo ni ijambo ry'umukama. Intara zose zo kw'isi nizemere yuko uri Imana. Intara zose zo kw'isi nizemere yuko uri Imana. Imana nitugirire imbabazi niduhezagire, inyonga zayo nizituboneshereze, niho inzira yawe izomenyekana kw'isi, niho intara zose zomenyekana kuri umukiza. Intara zose zo kw'isi nizemere yuko uri Imana. Intara nizivyine zihimbarwe kuko uca urubanza rutunganye ku isi, uratwara ibihugu mu butungane, ukayobora neza intara zose zo ku isi yose. Intara zose zo ku isi nizemere yuko uri Imana. Intara nizemere yuko uri Imana, nizivyemere zose hamwe. Imana niduhezagire yongere isengwe kuva isi vikabwera. Intara zose zo ku isi nizemere yuko uri Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Yohani Mweranda. Yesu rero arasemerera ati uwunyemera si jewe yemera uwantumye. Vyongeye uwumbona ababonye uwantumye. Jewe naje kw'isi nk'umuco kugira ngo uwunyemeye ntagume mu buzima giza. Hagize uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira urubanza, kuko sinaje gucira urubanza isi, nazanywe no kuyikiza. Uwunci ruhande ntiyakira amajambo yanje azoronka ikimucira urubanza. Ijambo navuze niryo rizorumucira ku munsi w'imperuka. Nanone sinavuze nitumye, yamara dawe yandungitse niwe yantegetse ivyo mbwirizwa kuvuga no kumenyesha. Bisubiye ndazi ko iteka ryiwe ari ubuzima budahera. Nuko rero ivyo mvuga ndabivuga uko Data yabimbwiye. Twakire kandi dushimagize iriyazwe n'umukama.
jewe naje kw'isi nk'umuco kugira ngo uwunyemeye ntagume mu muzimagiza. Bakundwa b'Imana, muri iyi nkuru nziza dushikirijwe na Yohani Mweranda, Yesu agira ati jewe naje kw'isi nk'umuco. Twibuke ko uyu mwanditsi w'inkuru nziza nyene Yohani mu ntangamarara mu kigabane ca mbere umurongo wa 5 atubwira ko Yesu ari umuco warasiye mu mwijima, ariko umwijima ntiwashobora kuwuhagarika. None kubera iki Yesu ariko abwira abigishwa biwe ko ari we muco, natwe ashaka kutubwira ko uyu munsi bavukanye mu nkuru nziza ya Yohani, muravye neza iki gice dusomewe uyu munsi aho gerereye, musanga kiza inyuma ya hamwe batubwira ko Yesu yinjiye icesi Yerusalemu agasanganirwa na rya sinzi ry'abantu bafise ibisandasanda bakanamusasira n'imitamana yabo mu nzira. Kikaza kandi imbere yuko Yesu asangira n'abigishwa biwe ubwa nyuma kuri wa mugoroba wa kane Mweranda. Biratwereka yuko aha Yesu agira ati naje kw'isi nk'umuco, ari amajambo ya nyuma yavuze imbere yuko adupfira. Nkako Yesu yarazi ko baza kumwica kandi ko kizoba ari igihe gikomeye giteye ubwoba cy'umuzimagiza ku batumwa biwe. Ni muri iyo ntumbero rero abibukije ko ari we muco w'isi, kugira ngo ababwire ko nibagira ukwemera, nibamwemera batazoguma mu muzimagiza, kuko ari we azobayobora akabamurikira muri ivyo bihe bigoye bazocamwo, ibihe vy'umuzimagiza. Mu kuvyibutsa abatumwa rero, Yesu yahaye umuhango n'abazoza babakurikira bose gushika kuri twebwe uyu munsi. None rero bavukanyi, turashobora guca mu bihe bigoye, ibihe vy'umuzimagiza. Naho vyoba bimeze gute rero, Umukama Yesu atubwiye ko azotwama hafi ngo atuyobore, ngo atumurikire, ngo adukomeze. Egome bavukanye, mu buzima bwacu bwa misi yose nitwagumye ukwemera, nitwemera Yesu Kristo muzima tukamwizigira, tuzoshobora gutambuka tuja imbere no kurengana ivyo vyose biduhanamiye. Niwe muco azotwama hafi ngo atumurikire mu nzira itujana kwa Data. Amaze kubwira abigishwa biwe ko ari we muco w'isi, aciye ashishikara abereka ko yaje kw'isi arungitswe na Data, ko yaje kuduhishurira uwo Mana Data nyene. None ko n'ivyo avuga canke amenyesha atari ivyo yituma, ariko ko agamburukira uwamutumye, gutyo akavuga ivyo uwamutumye yamubwiye kuvuga, akabivuga kandi nk'uko yabimutegetse kubivuga. Kuri twebwe rero bisigura ko uwemeye Yesu aba yemeye uwamutumye, utamwemeye nawe ntaba yemeye n'uwamutumye. Uwumvirije Yesu aba yumvirije uwamutumye, ari we Mana Data. Ico nico Mweranda Yohani w'umusaraba yatahuye hagira ati ivy'Imana yari ifise vyose yotubwiye yarabidushikirije mu mwana wayo. Ni mu kuduhebera vyose ari we mwana wayo yatubwiye vyose. Uwo Mweranda Yohani w'umusaraba gaca tugabisha rero ati uwo kubahuka agasaba Imana ivyo ayisaba ngo imubonekere canke imubushurire ivyayo, ati uyo muntu ntiyoba ari mu busazi gusa, ahubwo yoba atutse Imana. Nico gituma bavukanye duhamagariwe kumviriza Yesu, kumwemera, kumugamburukira, kumwakira. Ni naco dusabwe uyu munsi, kandi Yesu ashaka ko dutegera twese kuko ashaka kudukira. Agira ati hageze uwumva amajambo yanje ntayazigame, sije ndamucira urubanza, kuko sinaje gucira urubanza isi, nazanywe no kuyikiza. Uci ruhande ntiyakira amajambo yanje azoronka ikimucira urubanza. Ijambo navuze niryo rizorumucira ku munsi w'imperuka. None bavukanye, nitwige kwakira Yesu bene ijambo ryiwe kugira ngo ntirizoducira urubanza ku munsi w'imperuka. Twakiriye Yesu bene ijambo ryiwe ntituzoguma mu muzimagiza. Nkako Yesu niwe muco w'isi, naryo ijambo ryiwe n'urumuri rw'ibirenge vyacu, n'umuco w'inzira zacu, nk'uko tubisanga mu Zaburi 118 umurongo w'105. Dusabe rero Umukama ngo aduhe inema n'ubukomezi ngo dushobore kwakira no kugendera ijambo ryiwe. Mukama Yesu ni wowe muco w'isi,
ndagukengurukiye, ndakuninahaje, ndagusavye, kaza umurikire ubuzima bwanje, gira ko nozigama iminsi yose amajambo yawe yo muco nyakuri, undinda guhushagirika no kuzimagirika, ukandinda n'akabi. Zimanganya umuzimagiza wose wowe uri mu mutima wanje, gira ko mu bihe bigoye no mu madidani ncamwo no gukundira, ukaba ari wewe musa undongora, ukamurikira intambuko z'ubuzima bwanje. Amen.